Kuva mu ntango z'umwaka abantu 16 nibo bamaze kwandura indwara y'ubukangwe. Ivyo bitigiri vyiyongeye incuro zibiri mu kwezi kumwe. Mu kwezi kwa gatatu aho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bwamenyesha ko ikiza c'indwara y'ubukangwe casubiye kwaduka mu gihugu, ico gihe abarwayi ntibarenga 8 bose akaba ari abo mu karere k'ubuvuzi ka Isare mu ntara ya Bujumbura no mu gisagara ca Bujumbura. N'ubu nyene ico kiza kivugwa muri utwo duce tubiri nyene. Isoko ryacu mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida rimenyesha ko ico kiza gihagaritse imitima abegwa n'igisata c'amagara y'abantu, mbere bakaba bateguye isekeza ryo gukingira abana bato kuva ku kivuka gushika ku ufise imyaka 7. Iryo sekeza rero bitegekanijwe ko riba kuva ku wa 18 gushika ku wa 21 muri kuno kwezi. Iryo soko nyene rimenyesha kandi ko uyu mugwi w'abazocandagwa ari wo ubangamiwe cane. Kugira ntihagire umwana adacandagwa muri iryo sekeza bazokoresha irangi bazoshira ku rutoke rw'uruhererezi kuri buri mwana azoba acandazwe. Mu kubakingira umwana wese akazohabwa amamabiri y'urucanco rw'iyo ndwara y'ubukangwe. Indwara y'ubukangwe ni indwara yandukira kandi ikaba inahitana amagara y'abayanduye. Mu Burundi iyo ndwara yeruka kwigaragaza mu mwaka w'2009 ahabonetse umugwayi umwe mu ntara ya Cibitoke.